nuko mubibonye duhejeje gushira amasezerano ku mfashanyo y'imiliyoni 3 n'ibihumbi 500 by'amahera y'abanyamerika. Aya mafaranga rero aje gushira mu ngiro amasezerano twari dusanzwe dufitaniye na FINUA ko haruka ku inama i Nairobi yahuza ibihugu byose, aho FINUA yari yashize imbere yuko yoshigikira Burundi cyane cyane biciye muri wa mugambi w'iterambere PND. Rero aya mafaranga aje gufasha ko twari twagize amanama hamwe turabereka ibyo leta imaze gushikako, ibyo yifuza gushikako. Muri ibyo rero harimo isata gikomeye cyo gufasha ababyeyi cyane cyane ababyeyi bibarukira kwa muganga kugira ngo bibaruke neza bagiye gutanga ubuzima, ntagire abahitanwa no kubura ibikoresho na cyane cyane mu kwakirwa neza. Aho rero ni ikintu cyiza cyane kuko dusanzwe tubikorana kugira ngo bikunde ababyeyi bashobore kwibaruka kandi bashobore kubaruka neza. Rero n'ikindi rero bijyanye n'ibyo kuko hagiye umubyeyi agiye gutanga ubuzima, hari ibikoresho byinshi bisabwa cyane cyane imiti ivuye ko bashobora kuvirirana nabyo nyine birimo. Ikindi gikomeye ngaha ni uko harimo amafaranga agera ku miliyoni 2 n'ibihumbi 300 by'amadolari y'abanyamerika azofasha kugura ibikoresho ababyeyi bakenera mu gutandukanya imbyaro hamwe no kubyara ku rugero. Ibi rero bizodufasha cyane kuko murazi yuko umurindi w'abantu bwa mu Burundi ari munini. Rero turashima yuko ubuye ababyeyi bazoba bashaka kwibaruka ku rugero eka mbere no kubyara bake bazoronka ibikoresho bifuza muri bwa buryo bwinshi burenga 20 dusanzwe dukoresha ngaha mu Burundi. Mo wese agashobora gutora uburyo abona bubereye, kandi turashima yuko ibikoresho bibonetse bizogabanya cyane umurindi w'ibana ry'abantu cyane cyane biciye mu kwigisha abubakanye. Turamenye yuko ari biraba abubakanye kuko kenshi hari abashaka kubyitiranya. Iyo abantu bubakanye bashobora kuraba bati kazoza kacu k'ibibondo reka tubyara abana 2 cyangwa 3, mugabo kugira ibyo bikunde hariho ibisabwa. Ni rero tuzoba twashoboye kuronka biciye muri fashion market.